buzoca nawe ube miliyoneri. Yeah. Ubuzima bwo muri isi burahinduka wewe byankuvyemere nizunguruka kuko harimwe abarira hamwe n'abaseka. Iyi si ifise uguhindagurika ukubona izunguruka ni nakwihinduka hanyuma shira imbere ibikoko byose birashoboka. Yeah. Reka tubaramutse cyane bakunzi ba Burundi aho muhereye hose mumeze neza muguwe neza. Kuri mikoro ya mbere ni niyo senga Levis mu musanzwe mukorana basanzwe abashikiza ibiganiro kuri Burundi umataryama umaticara ashikara kubazanira abaartiste bagenda batandukanye mu mihingo yose mu muziki w'u Burundi muri filime z'u Burundi no mu bindi bigenda bitandukanye. Imbere yacu hari umusore agaragara hakiri muto cyane ni mu artiste ariko aduga ku bindi mpembe ibikorwa byo biriko biragenda bikurikirana ku rwego rumeze neza. Reka tumwakire tumuramutse aca bidondora kumbure byinshi turaza kubiyaga ko mugumane nacu mzamukoze nta kundi atari kwa kundi nyene kudusupportinga kuri subscribe n'ibindi babitandukanye partage j'aime muzoba mugize neza turabana mugije cyane. Amahoro Mumeze neza? Ego cyane. Amakuru yanyu? Ni meza cyane kabisa. Ego. Turakwakiriye cyane muri Burundi. Ndabashimiye cyane. Ego. Murashobora kwidondora bari kwadukurikirana? Yes, ndabaramutse cyane abakunzi ba Burundi. Ku mazina asanzwe nishwe n'ababyeyi. Nsanzwe nitwa Nsengiyumva Jonathan. Nkaba mvuka mu ntara ya Kirundo Busoni Kubaniro. Nkaba nishimiye gukorana namwe Imana ibahezagira. Murakoze cyane. Yes. Mwakino gihe mwabino bihe biba bikaze haba hari utuzina baba batazira abantu tubuhinze we nta kazina baba gutazira. Bon, jewe nyene ubwanje ni je nagerageje kurondera akazina numva kampimbara nkoresha muri uyu muziki muri uru rugendo rw'umuziki. Yes, nico nafashe mutavuga ati reka ndondere akazina numva kanjyohera kambangukira gukoresha. Yes. Sangira muraza kukatubwira. Yes, cyane. Dushaka kumenya icyakuranze mu buto bwawe. Ubuto bwanje ahanini namagorwa tu. Yes. Sinje ngo ndakubwire ngo mba nabayeho mpiriwe. Ngo ndakubwire oya nabambeshe. Ngo tubwira mu ncamake. Mu rugendo n'amagorwa. Okay. Incamake ntaranaca ubwenge. Premièrement nabuze umuvyeyi mama. Pole sana kabisa. Merci. Narabuze umuvyeyi mama. Urumva ukibura umuvyeyi mama ni bimwe bakubwira ngo nakabura ntikaboneke. Yego kweri babigoye cyane. Donc ububuzi ikintu gihambaye gose. Ubuzima rero bucabura cumbagira. Umuvyeyi nawe papa yanyibarutse. Ni babandi nyene usanga bikundira gacupa iki ugasanga ubuzima. Donc bw'uruvyaro rwiwe ntibakurikirana neza nkuko bikwiye ariho hahandi nyene usanga dufasha ibirere tugiye kurondera ubuzima. Yes. Mwatandukanye n'umuvyeyi ufise imyaka ingahe? Imyaka yo ico gihe sinabasha kuyikurikirana ngo menye ngo mfise imyaka iyi. Urabona jewe ntabwo nabasha kurezirita ibintu by'ibihe ngo nkurikirana ibihe. Yego. Sinoca ndakubwira ngo twatandukanye mfise imyaka iyi noba mbeshe. Ntavyibuka neza. Sindavyibuka pe noba mbeshe. Ariko ikintu kizima coco nzi twatandukanye nari mpejeje umwaka wa 5 w'amashuri atangura. Iyo bitwa primaire. Iyo bita primaire. Yes. Urugendo rwanje rwo gubuzima tumaze gutandukana n'abavyeyi bose urumva ntivyari byoroshe. Niko guca nisanga nyene ndi mwibarabara. Ndaba mwibarabara ikiringo kingana n'imyaka 2 atamuvyeyi numwe nkurikirana. Donc aho uciye hose ari hahandi nyene uciye abantu biyama. Nza guhura n'umugenzi nyene arambwira ati ariko wewe
ndakubonye ndakubonamo byinshi ndakubonamo byinshi kandi urafise amaboko urafise amaguru urafise inguvu nubwo ukiri muto urashobora gukora ukazogira aho ushika ukagira icyo wimariye yes twarajanye mu gihugu cy'u Rwanda arantwara iyo ni incamake ho mvuze ngo ndabivuge byose ntabwo bwokwira bugace ego bo twarajanye i Rwanda ndaba mu Rwanda mu nka z'abanyarwanda hiyo ndakora nk'umwana nyine azicarondera yegome nabanye neza n'abantu hiyo mu Rwanda vraiment ndetse bamwe na bamwe nk'ubunye amahirwe abonetse nzosubira ndabashimire urakoze okay donc naje kwiyumvira ku muryango ndavuga nti mu Rwanda ego nubwo ndabanye neza nabo ariko sinahura bene wacu ukuntu babayeho umuryango ukuntu byifashe ariko ntawozosubira muhira ntaraba ukuntu ibintu bihagaze bon cafata umugambi mbwira n'abagenzi banje ariko mwebwe ahanye nubwo twokora ugatera imbere gute uvuga uteza imbere igihugu c'abandi dutahe ndabafashe ndabati turatashe bari babiri turatahana nisanga i Burundi ibyo naboneye ku mupaka iyo iwacu mu Kirundo byo singira ngo ndabivugire ngaho imbere ya kamera biba bikaze yes ego gusa byose turarenza ko nyene umuntu akamenya ati n'amaburiburi nubwo biruko mfise iyo nshaka gushika uraguma ukagwana urugamba kugeza yaho uzovuga ati ndashitse yes kugishika n'ubu rero ndacahangana n'ubuzima mpangana no kugira ngo ndabe ko notera intambwe na cane nibanda ku muziki ego yes urugendo rw'ubuzima buracagoranye ariko nibaze yuko Imana izohezagira bikagenda neza ego yes mumaze kuva mu Rwanda mukarengana imipaka mugashika muhira kumbure muje kuraba umuryango ko byifashe yes byaciye bandanya gute ko menga tuvuga ko umuryango wo buri ruguru nawe ukaburino byaciye bikurikirana gute aho hantu yes maze kushika muhira nkuko nabikubwiye nyene umuryango nasanze waratatanye ku rwego rwaho shikira mu babanyi nashikiye mu babanyi sinabashije kwisanga mu muryango nkuko byategerezwa nkuko bari kuvyiyumvira yes rona umuntu aragenda akagira inshuti maze gushika mu muryango nkaburaho nisanga bo byaciye biba ngombwa yuko mfonda ubuzima bwanje nyene muri duke abasahuzi bansigiye kuri douane nitwo niyungunganije ndavuga nti reka nkore ndakora niho nugurura akantu k'akaresitora ku mavuko yego sanzwe ndumutetsi ndabizi kabisa abantu barankunda muri ako gace bamaze kunkunda jaruzi ntiziburiyo ziva umuntu yateye imbere ibitero biba byinshi ndakubwiye jaruzi ntiziburiyo ziva nukuvuga naragambaniwe ico gihe ndibwa byose nibwa urukomba amazi umugenzi wanje yari yamanu muri bamwe twavana i Rwanda yari yamanutse ino asharambira ntariko wewe usanzwe umenyereye ibintu byo guteka kana kurangira akazi nta kazi kaba kabi ewa numva ariko arambira ibintu byo kuza gukora mu gikoni numva yuko ahubwo sinzi ibyo bintu ko atana rimwe ndaja gukorera umuntu ga mugenzi kubizi zobigenza gute zobishobora nzohava ndabibasha jewe arambira ati oya urabona ubuzima burakwankiye ivyo wari wagize biranse ni gute wewe ucuguma gucyo wicaye uzocubaho gute buno tuvugana uri nk'imfuvyi nugira aho uhagaze nta kintu na kimwe emera nta kundi ndoroha yego kabisa
bon naciye manuka ino i Bujumbura donc namanutse fise n'agatike bon ndashika i Bujumbura ndashika nkorera muri ubwo buzi ako kazi nyene ko donc mu nzu ko mu nzu ndakora ndetse wa mwana nyene yahoze ashimwa n'Imana n'abantu twakundi nyene aho nshika tugashimana turashimana ego byaraje gushika n'abandi nabo nyene turatandukana abantu ntibaburi bibatandukanye hano ubuzima ego bigenda bihindagurika bivanye n'igihe ubuzima ikintu nshima coco gusa nuko dutandukanwa n'ubuzima atangaruka mbi nubu iyo duhuye nico cyiza iyo duhuye n'abo bantu turaramukanya tukayaga neza gose cyane gose bo gushika nubu sinari bwitore ngo ngire ivyanje nkora gushikana n'iyi saha nari nkikora uwo mwuga uretse yuko nari nateye agatambwe nakora neza nyene nahembwa ahantu kaboneka yes ni naho rero navuga nti kumbure wa mwuga wanje uwo wugurura w'umuziki nkaraba icorengana yes niho guca niforsa muri studio rero kandi ndatangura ndakora umuziki ya ubuzima bwanje rero gushika n'ubu sindakubwire ngo ndatora intumbero yuko nyene ngo novuga ati narashinze imizi no gushika n'ubu sindashinga imizi mvuge ati ndiko ndabarizwa kuri iki ariko none niho nariko ndatekereza neza ko nshobora kuduga imuhira nkashinga salon de coiffure musanzwe muzi no kumwe yes bakimyozi yes bo ni ubwo ni kazi kugize nka mbere gamutaha ewa Imana imbere yego Imana imbere nkumbure hajya ngo umuntu ngigiti ntikigukora mu jisho kabiri kiba kigombye kuri mena cyamuri abukuru nawe mu byitwara ya no kuvuga nimba barankoze kujya ubwa mbere ntegerezwa gukanura ariko umwasi ntumenye yaba hajya ngo nta ucunga w'umucunga bishitse yego cha wiyakira gusa ico nshira imbere ni Imana ego murakoze hari hano muvuze kubijanye n'ibyo kugira salon de coiffure dushaka kumenya impamvu mugiye kwishinga ruguru mutayishinze ino mu gisagara ca Bujumbura kandi ariho haba hari abantu benshi kandi biba byoroshe cyane gusomba ruguru bon namaze kuraba ubu mu bahungu tuvukana ni je muhungu akuze nifura mu bahungu ndi imfura yes donc hari abandi bakuze babakobwa hari imbere yanje hariho umwe donc ni uwambanjirije w'imfura n'umwigeme bo gucugira kabiri je ncangira kabiri okay nuri imfura reka ni wewe nyene yes nk'umuhungu mukuru neza cyane maze kuraba aha i Bujumbura ntabwo byoroshe utarafata ntabwo byoroshe biba bigoye donc navuga nti ku mitahe mfise ku buryo mfise ndabona neza yuko ndayishize iwacu ikaba VIP iri iwacu biraza kunyorohereza kubijanye n'uburyo n'ibindi babitandukanye kubera ko hari haba ari ahantu nyene n'inzu ziba zizimbutse yes ni nahantu wisanga muri famille donc ukeneye nk'akantu uravuga nti yego gutya mfashaka ndabira ashobora no kwa kundi yenda kugira nti nizeye umwana w'umuntu aca ankorera ibitaja ntibize donc aransahura ariko nkaho ndashobora gufata mutoya wanje nti nsigarira hamanutse i Bujumbura gusatira indabi kuntu twozogira binini bisumba ngaha urabona i Bujumbura nta rufatiro yego nta rufatiro ndahagira ku buryo no hashinga imizi ndacoroheje no kuvuga nico kintu ahanini niyumviriye ko iwacu ku mitahe mfise ndafise kuhaba bikankundira yego nico kintu niyumviriye
novuga ati Imana ibahezagire ko muri ko mwiyumviraho mwavukiye, muri ko mwiyumvira ku muryango, muri ko mwiyumvira ko muvukana ndetse n'abagenzi. Aho novuga ati Imana iguhezagire cyane kuko si bya bose, aho bamwe bacafata imitahe yabo bakayigira uko bishakiye, ariko mwe mwiyumvira ku Barundi n'abarundi kazi ahantu muba muvuka cyane. Tugaruke rero ku muziki wacu w'u Burundi. Watanguye umuziki gute rero neza, mu rugendo rw'umuziki byakugendeye gute? Urugendo rw'umuziki narutanguye nkiri mutoya cyane. Donc natanguye nkunda indirimbo z'abaririmbyi. Nkakunda imiziki y'abaririmbyi ku myaka nk'itandatu. Icyo gihe niwe muririmbyi wakunda cyane? Icyo gihe hari hagezweho umuririmbyi w'umuganda bita Chameleone hano mu Burundi wacu, na cyane cyane hiyo karirimbo yaririmba icyo gihe wakunda. Donc indirimbo ziwe narazumva bona Clevager. Izo ndirimbo zabo narashobora gufata indirimbo nikiganda sindayizi, donc sinzi n'ibyo avuga, mugo nkafata indirimbo yiwe mu mutwe ugasanga ndiko ndasubiramo uko nyene. Ego nkayisubiramo. Ego ngenda nevori wa urabona maze kwambuka igihugu cy'u Rwanda, indirimbo z'abaganda sinasubiye kuzumviriza. Naciye numviriza indirimbo nyarwanda, na cyane cyane hari yako bakunda kuvuza indirimbo nyarwanda cyane. Bo bavuza izi wabo, bo baravuza izi wabo. Ariko natubire ko biraza utwo dukubita izi wacu cyane. Nkabishimaga ahubwo twanabugaranye ubu ntibariko baracaruka. Ego yes. Bo bavuza izi wabo, twanakunze kumviriza indirimbo nyarwanda. Ariko agatima mpembero ko kuzirikana mu Burundi narakagumanye. Avuga ntariko kubera iki indirimbo zacu zozo zidashikino, kuki zozo zidatobora ngo zinjire ino nanje nze ndazumva. Ego naragiziniwe amahirwe yo kumva ujya mu Nyakirundo Elias aririmbya ndirimbo rekura uwo mwana tubane mabukwe. Kada karirimbo karatobora ndakumva neza, karambuka umupaka. Ego Big Fizzo ndamwumva fresh hariya. Ndagenda numva n'abandi batandukanye. Naravuze ati okay ibintu ni sawa. Ti mugabo nubwo ntegerezwa kuja gukorera umuziki iwacu, ntegerezwa kuja guteza imbere iwacu. Ego kakani nyene nguma ndakubwira nti kwiyumvira iwacu niko byamye, nguma niyumvira iwacu nyene nkatekereza nkasigwa ntatejeje imbere iwacu ntirizorema. Yes. Bo nagumye numviriza indirimbo z'abanyarwanda, ndazumviriza ndavuga nti none abantu bakunda kunkora ko cyane banyegera gose, nkavuga ati indirimbo yiwe nkanayisubiramo yose nkayiheza. Yari umuririmbyi umuraperi umunyarwanda bita Jay Polly ninyakwigendera yari. Yes, umuririmbyi bita Jay Polly indirimbo ziwe narazikunda cyane. Umuririmbyi bita Riderman, abo bantu nibo ni force ko cyane, ku buryo bwuko ntoye n'ikaramu nkandika niyesupira kuri bo. Ico gihe niyesupira kuri bo, avuga nti nanje reka numve yuko noshobora kwandika izi wanje. Yes, indirimbo natanguriye kubu n'ikinyarwanda no kuziheba narahevye. Kubera nyene mvuga nti inarindi kinyarwanda sandi ho nduzi bendera ryo mu Rwanda. Ego ifuko ndirimba Kirundi aduzi bendera ry'i Burundi. Ego kabisa. Na cyane cyane karaho wavukiye. Yes. Bo urugendo rw'umuziki gwanje neza na neza rwagenze uko ndabandanya kugeza yaho ntora indirimbo yanje nyene, navuga nti bya bintu ni safi. Nkaja do mu bagenzi nkaririmba none iyo ndirimbo niwe wayanditse ci niyo ndirimbo ni yande. Iyo ndirimbo ni umugenzi. Yes, ni umugenzi. Sinzi mwumva karyoje cyo ndimo nziza sana. Uzoyiduhe none kuri telefone nimundindire. Mu nyuma ndabahishuka ati burya rero je munani mfise impano yo kwandika indirimbo, mfise impano yo kuririmba, kandi ibi bintu natangwe kuvyumvamo kera. Yego none za ndirimbo aho ruririmba nizi wawe. Burya 98% kwijana zizo ndirimba nyinshi niziva mu mutwi wanje ntaho muzumva. None nkiyi haraho uyumva ngaca ndamuririmbira kumva ati wapi kwe. None
ati urabona uzohava uba nkanaka tiko ubuzima bukugoye wewe banaka tubona uzohava uba nkanaka vyose imana namye nshira imana imbere byose ni imana kuko nkurikiranye n'amateka y'uwo naka uri kurambira ntabwo yarujya yatanguye ari uyundi yatanguye yahereye hasi yatanguye ari uyundi aza kubujya mu nyuma yego nanje no munsi nduyu ejo canke hirya ejo nzobujya umbwira canke unamurenge nta nubwo namwishyura uko nta nubwo navuga ni nzoje mu byiyumviro byanje simbujya nshaka kubujya mbaye ujya ndamurenge sawa mbaye ujya ndamurenge ni ukuvuga nyespira mu gihe akinda imbere intambwe yego ndamushikiriye umva sinifuza kuguma hajya ari ndamurenge ndamurenge nico navuga ngira abagenzi impano y'umuziki yanje iza kunyuzura neza na neza ku buryo intwara muri studio ndinjira muri studio nyarwanda ninjiye neza muri studio ndi mu Rwanda ndakora indirimbo ya mbere wanashaka ivuga ikinyarwanda iyo ndirimbo naje kuyita sinjya mpemuka ntawe uyizi hano bakunzi ba Burundeze ntayo muza kumva kubera ntayo nigeze nshira hanze nigeze nshira hanze iyo yumviriza jewe nyene ariko ngira hariya mu Rwanda barayivuze Rwanda kubera yuko nta rubuga bari kuyitorako nta rubuga bari kuyitora kico gihe sinari bwamenye ivy'imbuga birumvikana bari kuririmba kugira wiryohere tu apana kuryoherwa gusa jewe namanye kuvuga ati umuziki uzombera business kuko kumbe barabitahura umuziki uzombera akazi yes umuziki uzombera akazi ntabwo nagiye muri studio ngo ndyoherwe jewe namanye no kuvuga ngo nteze imbere ubuzima bwanje n'ubw'abarundi navuga nti jewe nkaramuka biciye mu mpano yanje y'umuziki yo kuririmba nkaramuka nevoye nkatera imbere ndazi neza nzoba umuntu ataruyu biciye mu muziki bo ndayiririmba iyo ndirimbo barayikora barayimpa kuri carte mémoire barayimpa kuri carte mémoire ayumviriza wenye nkayumviriza n'abagenzi abantu bayumvise ati none iyi ndirimbo irarenze ati indirimbo irarenze ndabwira ati irarenze koko bamwe ati yiduhe nkayibaha yakunzwe n'abantu nta wayumvirije yaretse kuyikunda barayikunze kubera ko irimwe impanuro iyo ndirimbo yakozwe n'umuproducer bita Trasneya umuproducer arazwi arafise izina mu gihugu cy'u Rwanda yego niwe yayikoze ndavuga nti ubuzima ko bwanse hano nshaka kuja guteza imbere igihugu cy'iwacu sinobandanya talent yo namaze kuvyumva ndayifise uravyumva huko mbandaniriza hano kanje mu gihugu iwacu kanje mu gihugu iwacu ndabikomereza hariya nshinga imizi hariya uko byogenda kose ntegereza kubandaniza mu gihugu yes c'amavukiro ego bon mpoze indirimbo ya mbere naciye mfata umwanzuro mva mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo nze kubandaniza hano i Burundi yes urugendo rw'umuziki rwabaye rurerure donc ngeze hano mu Burundi n'ibya bine nakubwiye nti ubuzima birahinduka taba byoroshe ahantu maze igihe utari nabakwakira n'ukuntu tuba tumeze yes biba bigoye byabaye ingorane rero kugira ngo nsubire niyungunganye nce mbandanya ncasa n'uhagaritse umuziki ariko ikaramu uguma wandi ntiyahagaze yego agumye mfise icizere taho nzocakirira inoti ca ninjira muri studio hama rero bija bigenda gute rero umuziki umaze gushika mu Burundi neza byaciye bikurikirana gute bon nshitse mu Burundi urumva ko naciye mbanza kugira ngo nubake ubuzima nkuko vyari hariya yego ndaza ariho nakubwiye ni nashinze aka restaurant ndakora
biranka Jesse novuga ngo byaranze kuko nuko hara Imana yarahezagira nkabona ati iri kwirahezagira narakoze barabona ko ndiko ndatera imbere canibwa bimwe nakubwiye ubuzima busa n'ubuhagaze bwo gutera intambwe bo niko akuniye nashinda kubati manuka ino ibujumbura naho nyene bikomeza kugirwa vyanka uno munsi wa none navuga nti none nzosubire iwacu ata kintu kigaragara ndabashiriye bankunda mu muziki nzosubirayo ndabamurikira iki reka nkore ivyo nkora ndabivange n'umuziki yego nimba ari ibi bikorwa ndimwo nze ndiyiba simbe muri studio nkore akaririmbo yes narabikora hama nkasimba muri studio nkakora nkagaruka muri vya bikorwa nkakora gutyo kugeza ubwo nyene mvuga nti wokora n'aka video nkahereza abantu yes aka video ucuragakora ndakora video nabanje audio lyrics nshira kuri YouTube kushira media ndashira abamenyesha makuru nti oya tindirimba hano wayikoreye siho iyi ndirimbo nta quality edayere ca kinyarwanda nyene cari cagarutsemo muri nico cabaye cyinshi ari naco hanini bashingiye ko bambwira bati donc turiko turagwanya indirimbo nyarwanda zinjira nawe ucuza uririmba ibinyarwanda ucasubira mu ruganda raba uhinyanyure kandi ni David akoze ico gihe akora kwiteka FM raba uhinyanyure urabe uhindura imyandikire kandi kindi uhindure studio none wowe hano kwiteka ntiwaruzi ko dufise studio kubera ko utaje Trust Beat gukorere indirimbo ubwira wumva ntavunika yego naciye ntarukira muri iyo studio nyene nambwiye imuzitwaza ibindi cimpano ndayifise kandi kuririmba ndabizi amahera arondegwa n'amaboko ntegerezwa kurondera amafaranga nkinjira muri iyo studio mushaka maze musupportinge bya bindi mushakanye yego ndakora ndakora indirimbo barayizi abagerageje abo yagerageje gushikira barayizi ni burahinduka iyo ndirimbo niko nayise burahinduka twayikoreye mu iteka nayikoreye mu iteka ikorwa na Trust Beat bo ni indirimbo nziza cyane irimo message kwa kundi nyene ibinyarwanda ndakupa bamyeti kuramo ikinyarwanda we wandika ikirundi ciwacu nti mwagaza hashikira timukora ku mutima ndikubona je ndabizi nubwiyo byangoye kubera nayanditse nkiri mu Rwanda tigaramu ni je ndayitora yego nije ndaziyandikira ndandika indirimbo kabisa ndegera kure y'ikinyarwanda ndavuga nti reka ni yaranje kabisa nandike biragenda ikinyarwanda cyose uragikura yego ndakura mu kabisa nimba yaragushikiriye nawe nibaze ko warumvise iranonose très bien imeze neza yego kuri Burundi hari abantu benshi batarumva iyo ndirimbo kumbure wayise burahinduka kubera iki burahinduka iyo ndirimbo ubuzima burahinduka no munsi urashobora kuba ukenye ejo ukaronka ubuzima wagafashe yes ukagafata no munsi urashobora kuba ugafise ejo ugasubira hasi burahinduka rero urakoze cyane ubuzima burahinduka nizunguruka yes muratubwiye amateka yanyu mu buzima muratubwiye amateka yanyu mu muziki uko byagiye bikurikirana aho mugeze ku ndirimbo burahinduka murashobora kudufasha mu karirimba gatoya cyane kugira badukurikirana bumvirize komisiyo ndirimbo kari kwawe nyezi nta kibazo bon indirimbo ni burahinduka ntawe kublokera ubuzima ibyo niko biri burahinduka ubishatse nawe wobuhindura ntawe kublokera ubuzima ibyo niko biri burahinduka ubishatse nawe wobuhindura reka
kwibanira mu bikorwa ejo buzoca nawe ube miliyoneri reka kwibanira mu bikorwa ejo buzoca nawe ube miliyoneri ni force muri rap cyane hip hop cyane donc sinzi ko twoshaka na rap nta kibazo ubuzima bwo muri iyi si burahinduka wewe byamubyemere nizunguruka kuko harimwe abarira hamwe n'abaseka hari igihe bishika uwarize mu ijoro mu gitondo agaseka uwaseka mu ijoro mu gitondo agahangayika iyi si ifise uguhindagurika ukubona izunguruka ni nakwihinduka kandi ukwihinduka nukubaho muri yo niko bihinduka ubu birashoboka ko woronka imodoka hanyuma ugahomba ukaja gucibiraka biranashoboka ko wo bucibiraka abana bagafungura rukuvuye mu biraka hanyuma ukunguka nawe ukaronka imodoka bigusaba kwizera we gusa ko bishoboka hanyuma shira imbere ibikorwa byose birashoboka murakoze cyane yes iyo ndirimbo yawe novuga umaze kutubwira iraryoshe cyane kuko numva ari indirimbo y'inkoramutima abo irondera abo yitorera he konti yanje ni Jonathan Special One YouTube Facebook ni Jonathan Special One eka ubwo rubuga rwose donc izo nkoresha ubu ni YouTube, Facebook, Instagram, TikTok ego ni Jonathan Special One hose sawa murakoze cyane yes reka tubashimire merci muratubwiye byinshi yabigiye bitandukanye ntabwo umuntu yoreka gushima ego kumbure uko tuzuguma tuyaga cyane muzugwa muduha bishasha twidege ibindi bikorwa ryari vuba cyane kubera yuko nubu turi kumwaha mvaha nja muri studio uri kukivi mvaha nja muri studio ego mvaha ibyo bintu ko ruva bigoye bizavura bikorohera n'ubuzima ko mbona bigenda biba bigoye cyane dutegerezwa gupambana gushika ku kanyu pambana ni gahangana yes ni gupambana tugahangana kugeza ubwo nyene tuzogafata yego yes murakoze cyane no kuvuga iyo ndirimbo ubu tuvugana hariho nshasha mperuka kuyikurikiza iyo burahinduka itaraje ariko ahabona ari nayo yimwe nakubwiye nakoreye video nayo iheruka kuja kuri YouTube ni shasha kuri YouTube ufise indirimbo zingahe mfise ko indirimbo zitatu ibikorwa sibike yego ahubwo bibura promotion yego bibura promotion naho ubundi sibike reka dusaba dukurikirana kugira ngo basimbireko yego vraiment barabe izo ndirimbo kumbure bashishikare basupportinga mu buryo butandukanye ko tuba dukeneye support kuba dukurikirana tuba dukeneye support kuba fisi imitahe bavuga ati wewe ku mpano yawe ndashobora kuza inyuma ibyo byose turabikeneye ni byiza ko mugenda mugakurikirana umurundi wanyu kugira ngo mushobore kumuteza imbere na cyane cyane kari igihugu cacu kandi bisaba ko dufashanya muri rwa rukundo nyene dusanzwe tumenyereye ego reka dushimira bari kwadukurikirana ndabashimiye cyane hama namwe ngira tuzosubira ibani bahezagire nitongera kubakenera ngira muzotwitaba tuyagira abarundi kazi kuntu ibintu biriko biragenda bikurikirana mu Burundi niruka cyane niruka murakoze cyane imana ibahezagire yego